ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe abari kure n'abari hafi murasiko turi mu migabane y'isi itandukanye hari abari ku mugabane wa Amerika hari abari ku mugabane w'Iburayi hariho kandi abari ku mugabane wa Asia nkuko natwe turi ku mugabane wa Afrika. Shalom shalom. Ku mazina banyita ndi ku masabo Omar nk'abasanzwe ndumuvuga butumwa kandi nkaba ndabinezererwa kubera ko ari wo muhamagaro Imana yampamagaye. Haleluya. Nipfuje ko dusangira amajambo y'Imana aryoshe cyane kuri muhingamo kandi amajambo y'Imana ashobora kugira aha kuvanye akagira naho agushikije. Hoba hari bazo twibaza nk'abakristo kenshi ibica nk'ebiriya usanga bituzazanira umuntu yo kwibaza ikibazo. Ni kibazo woba waribajije cyangwa nanje nkaba naracibajije kivuga giti mbega ko tubona amashengero ari menshi abasenga bakaba ari benshi kandi imyanya yo gusenga ikaba yaragwiriye ariko tukabona ivyaha biguma vyiyongera mu isi ni kubera iki? Ni ibintu byari bikwiye kuba bidahushanye. Amashengero yaragwiriye, abasenzi ni benshi, imyanya yo gusenga ni myinshi ariko kandi ivyaha bikaguma bikogwa uko buca uko bwira bikaguma bigwira. Ivyo bibazo umuntu yoba yaravyibajije jewe cankwe wewe, ariko inyishu ntabwo iri kure tuyisanga mu ijambo ry'Imana. Turaza kwiga ibitari bike bitwereka ukuntu umuntu asamaye gato Satani ashobora kumuteza ivyiyumviro bishobora gutuma umutima wononekara cyangwa se ugasanga umuntu afise guhisha ico ari. Reka turabe ijambo ry'Imana rivuga. Turasanga aha mu migani ivyanditswe mu migani mu gitabo c'imigani no kuvuga umurongo wa 4 ikigabane ni ca 4 umurongo wa 23. Ni igitabo c'imigani ikigabane ca 4 umurongo wa 23. Hagira hati rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Amen. Ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi kintu cose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Haleluya. Ubugingo bududubiriza mu mutima. Hari kintu abantu nkumbure tudatahura neza. Buriya uko umbona uko ndimwo abantu babiri. Umuntu abarimwo abantu babiri. Nukuvuga ngo hari umuntu w'umubiri aboneka. Uwo mubona muravuga muti Omar turamubona aratambuka, ariko muri jewe kandi hakaba hari undi muntu ataboneshwa amaso, umuntu w'impwemu. Uwo rero iyo amaze kononekara burya ubuzima rukristo ntibushoboka. Ubu Kristo ntibushoboka ku muntu impwemu yiwe yamaze kononekara yamugoreye gukora ivyaha. Rinda umutima wawe ukurusha uko worinda ikindi kintu ikindi cose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Satani yaraje yinjira mu buryo bw'impwemu, yinjira mu mitima y'abantu akabahindura ivyiyumviro. Nukuvuga ibyo mfise niyumvira biri mu vyumviro vy'iwanje bikaba bitandukanye n'ubuzima mbayemo. Nukuvuga ngo umuntu w'inyuma, umuntu w'umubiri agerageza guhisha ububeshi buri mu muntu w'indani, mu muntu w'imwemu. Umuntu w'imwemu ivyo afise yiyumvira, ivyo amugoreye gukora bigaca bihishwa n'ivyo umuntu w'inyuma akora. Umuntu w'inyuma arashobora kukwereka ko ari amahoro menshi, arakwereka ko bimeze neza tangorane, agukunda atakibazo, ariko muri we akaba gufitiye urwango n'umururazi udasanzwe. Ni kuvuga ngo Satani yaragiye mu mutima hahandi ubugingo bududubiriza, yarahononye, yarahishe. Ariko abakubona mu rushengero ibikogumengo ntangorane, ariko muri wewe urwango, insigo, ishari, ni kuvuga ngo ivyaha muri wewe winyegeje urabikora ntangorane. Abakubona mu ishengero nta kibazo, ariko ko mvuye gusenga byari bikwiye ko nca ngenda nkakora ivyaha. Kandi ikijambo ry'Imana ryambariye rinda umutima wawe uko kuruta ikindi cose. Mu Kristo nyumva uri kurarinda umutima wawe gute? Ko ariho ubugingo bududubiriza, ko ariho Satani ashaka konona kugira ngo iherezo rya burize ribe ribi. Urinda umutima wawe gute? Niyo mpamvu amashengero yuzuyemo abantu, imyanya yo gusenga yaragwiriye kandi ubona basenga koko. Turasenga ntabwo mumbabari, ntabwo ndimo ndabacira urubanza, ariko biratangaje ukuntu ivyaha bikomeza kwiyongera kandi amashengero ari menshi. Abavuga butumwa ni benshi, ubutumwa buvugwa mu bihe byinshi kandi bitandukanye.
ariko ivyaha ntibigabanuka. Erega ivuga butumwa ryari rikwiye guherekezwa n'igabanuka ry'ivyaha ry'ubugizi bwa nabi, ariko siko bimeze. Umuntu w'indani, umuntu w'imbere w'impwemu, igihe yononekaye, ubukristo ntibushoboka. Ni naho agakiza gashingiye. Agakiza gashingiye mu mutima w'umuntu. Agakiza ntabwo kari ku mubiri, ariko mu mutima w'iwanje niho gakomoka. Urukundo, urwanko, urupfu n'ubugingo byose biri mu mutima, n'amahitamo yo mu mutima w'iwanje. Sinzi rero umukristo uri kuranyumva uko bihagaze mu mutima w'iwawe, uganire na mpwemu yera, uraba umuntu w'imbere w'iwawe, uriya muntu w'impwemu, kubera ko umuntu w'umubiri Munze kubivuga kenshi, uw'umubiri tuwuvamwo ukabora, bakawuzika ukabora, ariko impwemu yiwawe, nshuti mu Kristo nyumva, impwemu yiwawe ntabwo izobora. Wibuke Adamu aryamye hasi akiri ibumba, nta bwenge yari afise, ntiyabona, ntiyiyumvira. Ngo Imana imaze kumuhemeramo impwemu y'ubugingo, Adamu abo umuntu w'ubugingo, abo umuntu ashobora kuvuga, ashobora kubona. Iyo mpwemu y'Imana rero, Imana ishaka ko impwemu yawe itononekara. Abantu bagenda impwemu zarononekaye. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu afise ibango runaka mu rushengero, ariko yikinga ugasanga ashobora gukora ibidakogwa, ibidahimbara Imana. Nuko umuntu w'indani wo muri we w'impwemu yamaze kononekara. Umuntu akagenda abantu babona ari muzima, mugabo impwemu yiwe isa niyapfuye. Ndavuga ngo isa nk'iyapfuye kubera ko nta bugingo ifise. Impwemu nzima ntiyategezwa gukora ibintu by'ibigabitanyo. Impwemu nzima ntigakore ibyo kugabitanya. Twifashishije ikindi cyanditse ngaho, umukristo yarakwiye kumenya yuko akwiye kwihana icyaha. Umushinge w'agakiza no kwatura ivyaha kandi tukanabireka. Reka turabe icyanditse ico kivuga. Twifashisha igitabo cy'imigani kandi ikigabane cya 28 umurongo waho nuwa 13. Upfukafuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha, ariko uvyihana kabireka azogirirwa ikigongwe. Haleluya. Ngo upfukafuka ibigabitanyo, nukuvuga wa muntu w'imbere yononekaye, mugabo umuntu w'inyuma arimo aragerageza gupfuka. Arakubwira ngo nta ngorane, narasambanye, ibyo ndavyigumizamo, nta nubwo nigeze nja kwihana, nta Mana nigeze nabibwira, navyigumijemo, narivye, narabeshe, ibyo nta kibazo. Umuntu w'inyuma agakomeza yerekana ko atangorane, ariko muri je umuntu w'indani yarapfuye, yarononekaye. Bakristo tureke gupfukafuka ibigabitanyo vyacu. Haraho uba warapfukafuse ibigabitanyo vyawe. Niba warapfukafuse ibigabitanyo vyawe, ukubera umwanya mwiza wo kubifukura, uvyereka Imana, uvuga uti Mana, ndazi ko nakoze iki cyaha. Imana ntabwo yanka abanyavyaha, ariko iranka ivyaha bakora. Hari igihe Satani yokubesha ngo karabaye, ni karaba. Impwemu y'ubuzima iracari muri wewe, impwemu y'ubugingo iri kurimwo, no kuvuga ngo uracafise amahirwe yo kwihana, urafise amahirwe yo kwatura ivyaha vyawe ukabibabarirwa. Reka gupfukafuka ibigabitanyo vyawe ni yaba uri umuntu ashaka umugisha ku Mana. Rondera umugisha mu gupfukura ivyo bigabitanyo ubiharigwe. Haleluya. Ngo ariko uvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. Hariho ibintu bibiri birajanye. Ukudapfukafuka ibigabitanyo niba dukeneye umugisha, dukeneye ikigongwe, twihana ivyaha. Umushinge w'agakiza no kwihana ivyaha, no kuvyatura Imana ikatugirira imbabazi. Hari abantu bibaza ngo ngwerega ngo naho ntovyatura ngo nobwira Imana ngo irabizi ko nabikoze. Ivyo ntibihagije, irabizi. Ariko nutavyihana ngo ubibwiye, biragoye ko umuntu mugirira imbabazi atazi gusavye. Biragorana cyane. Imana nayo irashaka ko tuyibwira duti Mana tubabariye twaracumuye. Twabonye yuko ngo turinde umutima wacu kuruta uko tworinda ibindi bintu vyose. Ijambo ry'Imana ntiyatubwiye ngo turinde ubutunzi. Ubutunzi burasanzwe. Ariko umutima w'umuntu iyo wononekaye, ubukristo ntibushoboka. Rinda umutima wawe uko worinda kuruta uko worinda ikindi kintu cyose. Abantu bararinda ubutunzi, bararinda icubahiro, ariko ivyo byose birahera. Ariko ubuntu bw'Imana nibwo dukeneye. Nitumara kumva ko umutima wacu urinzwe, tuzoba dufite ivyizigiro vy'imigisha kwipfuza. Imigisha izoza, ariko ngo tubanze turinde umutima wacu. Uguharirwa ivyaha nako
ntigushoboka tudapfukuye ibigabitanyo vyacu. Ntera ndangiza ngana ku musozo w'iri jambo, ndasaba ngo umuntu azi ko hari cyo nkumbure yoba yarahishije, ntabwo ndimo ndaguhatira kwihana, ahubwo ganira na muhemu w'Imana ari muri wewe, wumve ko nkumbure atakintu wahishije muri wewe cyo gutuma utagera mu bwami bw'ijuru, hanyuma ucihane. Twabonye amajambo abiri ari mu bitabo c'imigani, ntabwo umuntu yokwirwa arayasubiramo kubera ko n'amajambo umwe wese ashobora kuba yarasomye akanasomerwa, kandi n'amajambo dusanzwe twumva, ariko ikiruta byose nuko twokwihana ivyaha. Twatura ivyaha, Imana iriteguye kutugira imbabazi. Imana n'umuvyeyi w'urukundo, nta muntu Imana yanka, uwayituye wese iramwakira. Ntabwo ari umwana w'umuntu akubwira ngo amasaha aragiye ngo ndugaye ibiro. Ntabwo ari umwana w'umuntu akubwira ngo déplacement yabuze ngo igitoro kirabuza. Mu ijuru igitoro ntikibura. Haleluya. Mu ijuru igitoro ntikibura. Imana iyo ivuze ko ibije igizanywe no gutabara iratabara, izanywe no gukemura ibibazo irabikemura. Kuri mugoro muhingamo ndifuza ko rero aya majambo yo kubera urufatiro mu mutima wawe, akakubera inkingi y'agakiza kawe. Reka dusenge Imana. Ndagushimira Mwami Mana utanga ubugingo, utanga imbabazi, uri Imana igira ubuntu, uri Imana igira urukundo. Urukundo rwawe ntirugira uko rungana, wahariye basogokuruza n'abasogokuruza ibigabitanyo ibyaha byabo, natwe nta mpamvu utoduharira. Niyo mpamvu twizeye ko uwatuye ibyaha vyiwe akizwa kandi akabibabarirwa. None rero twabonye ko mu mutima wacu ngo ari ubugingo bududubiriza, ngo turinde umutima wacu kuko tworinda ikindi kintu cyose. Kandi twabonye ngo ufukafuka ibigabitanyo vyiwe nta mugisha azoronka, ngo ari kuvyihana kabireka azogirirwa ikigongwe. Turakwingiza ngo uduhe inkomezi n'imbaraga byo kunesha icaha, turongowe na mpemu w'Imana, tutarongowe n'umubiri. Umubiri wo uraduhenda, ariko mpemu w'Imana ntabesha. Iyo avuze abavuze kandi avuga ivy'ukuri. Turakwingiza ngo ugendere ukomera kuri Umwami n'Umukiza Yesu Kristo, ubahe gutahura amajambo n'ivy'ubwami bwawe, kugira ngo kuri wa musige wagato gutora ishengero ntituze tumaramare. Ni mu izina rya Yesu Kristo turabisenze kandi turizigiye kubikoze. Amen.